louer et remercier le Seigneur. ashimwe umwami Croyons que cette puissance est encore là. Et turizera ko que, encore aujourd'hui, elle uno remplit chacun. munsi Il azakwa se ku met muntu entièrement à sa disposition. n'uwo wese amwiyeguriye. Lire une parole ou bien mbere une y'uko parole. dusenga turasoma ijambo twihuse mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ca mbere Où nous lisions déjà hier. aho twasomye Je vais ejo. lire le verset 30, le verset 31. nagomba gusoma umurongo wa Nous mirongo avons mentionné le verset itatu na mirongo 29 hier. itatu na rimwe. Ejo twasomye gushika ku mirongo Jésus a fait itatu encore en présence mirongo de ine ses n'icyenda. beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Jean 20, verset 31 maintenant. mirongo ibiri mirongo itatu na rimwe. Yohana yakoze n'ibindi byinshi bitanditswe muri kino gitabo kandi byanditswe kugira ngo mwizere ko Yesu Kristo ari uwasizwe Mesiya, kandi kugira ngo nimwizere muronke ubuzima ku bw'izina ryiwe. Que ce sont des paroles Twizera yuko très ari importantes amajambo et que ce ne sont pas ahambaye des cyane, déclarations vides, si amatangazo ari mu busa ataca maze, ariko turazi yuko izina rya Yesu Kristo riri hejuru y'andi mazina yose. Niwe aduha agakiza, niwe aduha gukira indwara, niwe aduha intsinzi, kuko haranditswe hano afin qu'en croyant kugira ngo vous ayez la vie en son nom. Mais bien aimé, mwizeye muronke ubugingo mu izina ryiwe. Bakundwa, c'est que si nous ne ibi croyons rero pas en son nom, nous ne pouvons byushana pas avoir la vie. nitutizera mu izina ryiwe ntituronke ubugingo. Mais nous ne voulons pas ariko être incroyants. ntitugomba kuba abatizera, turagomba kwizera izina ryiwe. Ubushobozi bwiwe ni bwa bunini uno munsi, nk'uko twabiririmbye Dans ce cantique merveilleux. muri ino ndirimbo nziza cyane. Umwami aravuga hano amajambo meza mu isengesho ryiwe, ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya 17 À partir du verset 3. guhera ku murongo wa Or, la gatatu. vie éternelle, celle qui Kuko sait ubugingo qu'ils budashira connaissent toi, nuko le seul vrai bakumenya Dieu, et wowe celui que Mana tu as imwe envoyé, y'ukuri n'uwo warungitse Jésus-Christ. Yesu Kristo. Ça, ce sont des paroles très Ayo merveilleuses n'amajambo meza cyane que notre Seigneur a prononcées. Mais bien ayo aimé, mwami yatangaje. Bakundwa, ibyo ni byayo byo rero dushobore gutahura celui qui a été envoyé, ko savoir, uwarungitswe, connaître, savoir qui il umenye était, uwo yari qui ari il we, est et qui il sera. uwo ari we Il y a n'uwo pas azokwamara. d'autre que Nta n'uwundi muntu ariho. Christ notre Seigneur Yesu lui-même. Kristo Il wenyine est umwami Dieu, wacu ni Imana hejuru il est Seigneur, ya byose, le ni Seigneur. umwami C'est ainsi que Pierre écrit. hejuru ya byose. Et nous le niko croyons de handitswe, tout notre cœur. turabyizeye n'umutima wacu C'est ce wose qu'il est le Seigneur. ko ari umwami, Et pour cela, nous en sommes très kandi reconnaissants. ku et bw'ibyo heureux. dufite amashimwe Au verset 8, il turanezerewe. est écrit: Umurongo w'umunani haranditse, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. kuko nabahaye amajambo wampaye, Et barayakiriye ils ont vraiment kandi connu by'ukuri que je suis sorti de bamenye toi. yuko navuye kuri wewe, Et ils ont cru kandi barizeye ma yuko wantumye. bien-aimé. Bakundwa, Ça, c'est quelque chose de glorieux. iki ni ikintu cyiza cyane ko Dans ce umwami témoignage, hano ashinga iyo ntahe, prière, il explique. kandi mu isengesho ryiwe arabivuga neza ngo baramenye by'ukuri. Le Seigneur, une fois, a demandé: turazi ko umwami rimwe yarabajije ati, qui suis-je? mbega ndinde? Mwumva abantu bavuga ngo ndinde jewe umwana w'umuntu. Hari ibyumviro bitandukanye, À Pierre, cela a été ariko révélé. kuri Petero yarahishuriwe ibyo. Bien-aimé, Bakundwa, ni ikintu cyiza cyane yuko dushobora kubona ko atari Petero wenyine yahishuriwe, ariko n'umugeni we uno munsi, mu minsi ya nyuma umugeni we yarahishuriwe. Bakundwa, twizera yuko ari ikintu que nous avons reçu par la grâce de Dieu. c'ububasha twarose ku bw'ubuntu bw'Imana. Hano turabona yuko iki kintu yaba kitari gihambaye ntikiba cyanditswe hano, ariko ni ijambo ry'Imana. Umwami wacu yatangaje wenyine ayo majambo Or, la vie éternelle, ngo ubugingo budashira nuko, murabona ibyo ari c'est byo, dans cela. Or, la vie éternelle, ni c'est mw'ibyo qui te connaisse, nuko c'est qui bakumenya, te connaisse. ko bakumenya wowe Mana imwe y'ukuri n'uwarungitse Yesu Kristo. Oh oui. Oh yego, Avons-nous connu mbega lui? Avons-nous connu lui? mbega twaramenye twese nico arico uno C'est munsi, en cela qu'est constituée la vie nico éternelle. kirimo ubugingo budashira. Bakundwa,
bene data n'abashiki banje bagenzi uwo uri we wese muhure nawe mugire umwimenyerezo mumenyane nawe maze ubane nawe ube mu nyonga hiwe nimba tudashobora guhagarara imbere yiwe nk'uko twabisomye kugira ngo nimwizera muronke ubugingo mu izina ryiwe n'amajambo y'igiciro kubw'ubugingo budashira nicyo gituma tunezerwa kandi dufite amashimwe twageze ku munsi wa Pentekote ntidushobora kuvuga ngo uno munsi muhemu w'Imana ace amanuka nk'itegeko ariko turarindiriye nk'uko kera bari barindiriye barayihanganye bari mu masengesho nk'uko twaririmbye bari bahuje umutima n'inama hamwe umwe wese ntiyari afite ibyiyumviro byiwe ariko intumbero yari imwe icyiyumviro cyari kimwe ni kubw'isezerano iryo umwami yari yabasigiye akundwa bene data n'abashiki bawe isezerano ryahawe bariya bonyene natwe twarayihawe riracari ngaha mbega turizera cyane twije isezerano ryaratanzwe turashobora kurisaba Imana ishobore kudusubira kuduhezagira kandi mbega turashobora guhaguruka twese hamwe tugasenga Mana yizigiwe tuje muri kino gitondo twebwe abakene abarushwa nta na kimwe twozana nta na kimwe twoshobora no kwiha ariko mwami wakiriye ubwoko bwawe waratwiyumviriyeho kandi no muri no minsi urazi ko ataco twokwishoboza atari wowe tutagufise n'ubushobozi bwawe ariko turarindiriye ugusohora kugira ngo twuzure mpemu yera mpemu wawe n'ububasha ashobore kuza kuri twebwe nka wa munsi wa mbere wa Pentekote kuri Petero kuri Yohana kuri ba bakozi bawe bose abo wari witoranirije abo wari witore mwami turagusavye hamwe n'umutima uciye bugufi tuje imbere yawe tuvuga n'umutima wacu wose n'amashimwe akugarurirwe bw'ijambo waduhaye turagizera umutima wacu wose n'amasezerano yawe isezerano ryawe turagizera kuko ntiwahindutse uracari wa wundi ejo uno munsi ibihe bidashira nicyo gituma tugusavye n'umutima wacu wose mwami n'umutima uciye bugufi umutima wunamye uze hagati yacu kure ico kintu cose twokwiha mu mitima maze ubikure nk'uko wabikoze kera ntaco bari bazi bateza gukora ariko mpemu yera yaraje kubatabara yaje gutabara Filipo warungitse umumarayika wawe maze umuha ibyo ategerezwa gukora mu byakozwe n'intumwa byose mwami urusuye gutanga amategeko nk'uko wabikoze cyo kimwe ntaco bimaze nimba urungika mpemu yera canke uvugana n'umumarayika ariko turakeneye amategeko yawe mbere ko dukora ikintu gusa uko twabikoze imbere mwami tugirire ubuntu turi imbere yawe he tuhagaze imbere yawe mwami urazi imitima yacu urazi igituma turondera mu kuba mu nyonga hawe turakwinginzwe hafi cyane yacu muri kino gihe uhezagira ubwoko bwawe bene data n'abashiki banje abantu bose baje mwami utabare twese ukure byose bitavuye kuri wewe ubidukuremwo bitari ibyo kuri wowe utugire mwami nk'uko ibyiyumviro byawe biri ukora ikintu mwami runaka wowe Mana turagusenga wewe wenyine niwe uduha ibyubahiro aleluya ku izina ryawe ry'igiciro amen amen guhera ku murongo wa 47 Luka 44 Luka 44 ngo guharirwa ibyaha no kwihana bizovugwa mu mahanga yose uhereye Yerusalemu ngo muri byabona by'ibyo bintu kandi heraho nzorungika kuri mwebwe ico data yasezeranye ariko mugume mu gisagara kugezaho muzokwambikirwa ubushobozi buvuye mu ijuru
il les conduisit jusque abavanaho abashitsa aharabana n'i Betaniya, ayant levé les mains aterura amaboko arabahezagira. pendant Akibahezagira atandukanywa et se nabo, sépara d'eux aduzwa et mu ijuru, fut enlevé aduzwa mu ijuru. au ciel. Ceci est un compte rendu d'un Iki événement ni que ibyo moi, personnellement, tubwirwa mu byabaye, jewe ubwanje harahize imyaka, va très dans le cœur, biri mu mutima très wanjye, profond dans le cœur. mu bwina bw'umutima Non, wanjye. ce Seigneur n'a pas Umwami wacu alors qu'il quittait les siens igihe yavana n'abiwe ntiyapfumbasha amaboko, ariko et il les a yararamvuye amaboko arabahezagira. en levant les mains vers eux, il les a bénis. Amaze Et kuduza amaboko arabahezagira. Ibyanditswe byera bivuga ngo mu gihe yabahezagira se sépara d'eux aca et atandukana nabo, fut enlevé araduzwa, au ciel. wo aduzwa mu ijuru. Et il bénit encore aujourd'hui. None munsi aracahezagira. C'est en bénissant qu'il est Mu guhezagira niko yadugijwe mu ijuru. No mu guhezagira il est parmi son peuple. ari hagati mu bwoko bwiwe, no mu guhezagira azogaruka kudutora, azovuga ati C'est muri béni abahezagiwe na data, nimuze hérité. muragwe ubwami. Notre Seigneur Umwami wacu bénit les siens. ahezagira abiwe. Cela me touche. Ibi binkorako cyane. Il a pas mis ses mains dans ses poches. Ntiyafashe amaboko ngo yashyire mu mifuko, Il les a détendus ariko et yarayaramvuye il a béni. arahezagira. Comment ont dû ressentir Mbega ukumva gute abantu bariko se bararaba, laissaient bénir abemeye bagahezagirwa nawe, maze mu nyuma bashobora kubona, alors qu'il maze se séparait mu d'eux, gihe yatandukana nabo était enlevé. akaba yari azamuwe mu bwiza. Bakundwa, Le message de Dieu ubutumwa bw'Imana vient du cœur de Dieu, buva mu mutima w'Imana pénètre. kandi buranyengetera mu mitima yacu. Amen. Il n'est pas adressé à notre intelligence, Ntibubwirwa ubwenge bwacu, ibintu by'iwacu byo gutahura mu bwenge mu buryo bw'umuntu, mais aux croyants qui ariko n'abizera recevoir sa parole dans leur cœur. bashobora kwakira ijambo mu mitima yabo. N'ubwo rukundo rw'Imana rw'ibwina niho dufatana nawe, tumaze kwakira ijambo ryiwe rimaze kutubwirwa, niho dutahura ijambo ryose yavuze mu buryo bwiza. Ntiturisobanura uko twigomvye, ariko turizera Il l'a dit. nk'uko yavuze. Et si Kandi nous voulions nitwagomba référer entièrement ces écritures à nous, kwisunga bino byanditswe ngo tubyirabishe ko hano haravuzwe, et vous êtes témoin de ces ngo choses, muri ibyabona byo kunshingira, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. mwehe nzorubarungikira ico data yantumye. Mwebwe mugume Mais ngaha, vous restez dans la ville ariko mugume mu gisagara ngaha jusqu'à gushika ce que vous soyez aho muzo revêtus kwambikirwa de la puissance. ubushobozi bwo mu ijuru. Le Seigneur Umwami voulait pas que les siens ntiyagomba yuko abiwe se mettent en chemin pour agir pour lui. baca bafata inzira ngo baje gutangura gukora bamukorera. Yagomba ko barindira gushikaho d'en haut, bahabwa ubushobozi bwo mu ijuru. et c'est seulement après N'igihe avoir été gusa revêtus de la bari puissance bamaze kuronka ubushobozi bwo mu ijuru, niyo bagomba gufata inzira hamwe n'ubwo bushobozi bwo mu ijuru barose, kugira ngo bashobore kuba ibyabona ce que Dieu by'ibyo a fait Imana en eux. yakoze muri bo. Aujourd'hui, No munsi nous voulons turagomba recevoir cette parole dans nos cœurs, ne pas chercher kwakira iryo jambo de mu mitima yacu,
ntiturigoreke cyangwa ngo turondere ibyitwazo ariko tuvuge tuti mwami turi muri kino gisagara twakoranye mu nyonga hawe ushobore kurambura ikiganza cyawe uduhezagire maze ibiganza byawe byacumitiwe twebwe ubirambure bituramburire ko usoze ijambo ryawe muri twebwe uduhe mu buzima bwawe na mwemu wawe n'ubushobozi bwawe n'urukundo rwawe uduhe ibyo ufise byose ubigabure hamwe natwe ushire ubuturo bwawe mu mitima yacu by'ukuri maze ntituzoba gusa twabaye abizera ariko tuzoba dufise ubushobozi kugira ngo tube ibyabona kugira ngo ibintu twakiriye nabyo dushobore kubishikiriza abandi abahanuzi mu buryo butandukanye mu isezerano rya kera baravuze muri Yesaya 45:8 ngo mu ijuru haveho umugisha maze n'ibicu bireke ukugororoka guseseke kugira ngo kubw'agakiza havemwo kwizera maze havemo no kubohora kuhoraho jewe uhoraho nije mbivuze nije nabitangaje amajuru asesekaze mu ijuru umugisha maze ibicu bireke asesekare ukugororoka kwiwe maze ijuru isi ryuguruke maze havemo kwidegemvya. Yoweri mu buryo budasanzwe nawe yaravize yararetse havugwa ibyagomba kuba mu bihe vya nyuma ibyasezeraniwe ibihe vya nyuma muri Yoweri. Umwami yaremeye gutangaza Yoweri 2 umurongo wa 28 muri Yoweri 2. Inyuma y'ivyo nzosuka mpemu wanje kuba n'umubiri wose, abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa, abatama bazogira ibyo bahishuriwe mu nzozi, n'abakiri bato bazokwerekwa, kandi n'abagurano banje n'abahungu n'abakobwa muri iyo minsi zobasukako mpemu wanje. Iri ni isezerano iryo Imana umwami ubwiwe yatanze, nta na rimwe azorikuraho, ariko azorisohora iminsi yose, kuko Imana ihagarara ku ijambo ryayo. Ico Imana igomba uno munsi ni imitima yuguruye n'inzavya zigaragara, maze ukaba uri urwavya bwuzuye ubushobozi bw'iyo, atari ubushobozi bwawe ariko urwavya bwugururiye umwami, maze rukaba rwiteze kwakira ico Imana yatanze, atavyumviro byawe, ata gahunda umaze gutegura. Muri ivyo niho hari ingorane nini. Imana irashobora kutuzeza utuntu dukeyi, kuko tumaze kubona ko hari ibintu tumaze kwigenera, ariko Imana ntikeneye ibyo twigeneye. Mu kwizera turindiriye intambwe nshasha tugomba gukorana n'Imana, tutibaza ibintu. Nta muntu n'umwe yoza atubwire ngo heraba ingene inzira izogenda gushika ku mpera. Oya, hariho gusa abantu bafise ukwizera yuko Imana izoba arongora intambwe ku yindi. Imana niyo yonyine izi byose, ariko isezerano riguma ari ryo kuri. Inyuma y'ivyo nzosuka mpemu wanje kuba ari n'umubiri wose,
Ainsi vos fils et abahungu banyu n'abakobwa banyu prophétiseront. bazovugishwa nanje, Vos vieillards auront n'abatama banyu bazorota inzozi, en songe, dans des songes. Et vos bazorota filles inzozi, et vos jeunes n'imisore yanyu gens des visions. izobona ibyo yeretswe. Biragomba kuvugwa mu buryo bufoboye yuko igihe cyose muhemu w'Imana amanutse, Des choses surnaturelles ibintu bidasanzwe ndengakamere produites par l'Esprit de Dieu. bitangwa na muhemu yera biragaragara, atari nk'uko mu muhari w'abakarismatike Qui eux-mêmes veulent produire ces choses. ubwabo bagomba gukora ibyo bintu, ariko birakwiye yuko biva kuri muhemu w'Imana ariho bikorwa, atari nk'uko twe tubishaka cyangwa nk'uko tubyifuza, oya nk'uko Imana igomba kubibona. Nk'uko ejo navuze kuri ibyo yuko Nous aimerons avoir un signe de la part de twari Dieu tugomba kubona ikimenyetso kivuye ku Mana kugira ngo et que gikomeze ukwizera, chacun individuellement. umwe wese mu buryo bwiwe ashobore kugira umwimenyerezo. Alors, il y a une Aho parole rero hari ijambo revenue dans ma mémoire. ryaciye riza écrite dans la dernière lettre circulaire, mu Zacharie, bwenge 10 versets. muri jewe, ryanditswe mu cyeta cya makizunguruka muri Zakariya La pluie 10:1 ngo musabe uhoraho de l'arrière-saison imvura en allemand mu et kidage, de la pluie imvura de l'avant-saison. ya mbere n'iya nyuma. Dieu a Imana pour le commencement by'ukuri mu et la ntango fin no ku mpera de l'histoire du salut, umugambi parce w'agakiza, que kuko c'est une partie prophétique. ni L'époque, le commencement et la ibyo fin. bihe ni ibihe by'ubuvugishwa, nicyo gituma yagenye ibintu mu gihe. Dans ce temps maintenant, nous devons Muri kino gihe uno munsi dutegerezwa gusenga, maze tugomba gusaba imvura mu gihe cy'imvura ya nyuma. Rero niba si cette pluie, iyo mvura ce temps dans lequel nous sommes, n'icyo gihe twe turimo, nimba ari cyo gihe cy'imvura ya mbere n'iya nyuma, rero ni uno munsi, nimba bitarashika, nimba atari igihe cy'imvura ya nyuma, tuzoguma turindiye kugira ngo icyo gihe gishike. Ikintu kizwi gusa ni uko icyo gihe kizobaho, maze tuzoronka ibyo Imana yadusezeraniye. Amen. Ni gusa turagomba kuba muri abo oyi, abo mu mwuzuro wo kwizera bahagarara, ariko ntitugomba kandi kwandikira Imana ibyo igomba gukora ku byerekeye umubatizo wa mpwemu yera. Umwana w'Imana wese uno munsi arashobora kuronka umubatizo wa mpwemu yera, kandi mu buryo bwa rusange Imana isutse imigisha yayo n'imvura yayo ku bantu bose nk'uko byabaye ku ntango kandi nk'uko bizoba ku mpera. Aho rero ku bw'ibyo naho tuba dufite amashimwe. Ni gusa kugira ngo ntihabe ukudatahura, nagomba gutomora ibintu imbere y'uko nsoma mu isezerano rishasha. Nagomba mu by'ukuri gusoma ibyo nagombye kuvuga ejo, ndabivuge nihuse muri kino gitondo. Ni ukuvuga muri bwa butumwa nyene mfise umutwe w'ijambo, sinabivuze ejo. Ubwo butumwa bwitwa yavuze bumwe busa nabwo, ubwo tumaze kuronka, ubwo tumaze ngo mbega Imana ihindura ibyiyumviro byayo ku ijambo. Hariho umuntu ni ubutumwa tumaze gusohora. Hano haravuzwe ngo ishengero rigizwe n'abantu bavutse ubwa kabiri, abo muri Kristo Yesu babaye ibiremwa bishasha. Twebwe turabona yuko Imana ukundi gusha isoza ijambo ryayo ntivyivuga. Ishengero rigizwe n'abantu bavutse ubwa kabiri. Ibyo tumaze kubivuga hano, tumaze kubivuga ko mu gihe umuntu avuka mu buryo bw'umubiri, birakwiye ko abyagwa mu buryo bw'umubiri, birakwiye ko haba imbuto y'umubiri imbere y'uko ubuzima bushasha buza muri ino si. Iyo umuntu
aussi il faut qu'il y ait la semence de Dieu qui naho mu kuvuka ubwa kabiri imbuto y'Imana no kuvuga ijambo ry'Imana igomba kubanza kubibwa. Nimba imbuto y'Imana itari ngaho, twese turashaka kuvuga nk'uko tugomba, tukavuga ubutumwa nk'uko tugomba, nta na kimwe kizoba. Ubuzima bushasha ntibuzokwigira buseruka, ni kiretse gusa ari imbuto y'Imana ubwa mbere mu mitima yacu yakiriwe igashigwamwo. Ni mw'ivyo niho bisigurwa igituma mbega ni kubera iki hariho abadashobora kuvuka ubwa kabiri. Kubera iki hariho abantu benshi bizeye, bavuga ngo barizeye ariko batigeze baba abantu bashasha, aho akamere ka Yesu gashobora kugaragara. Hanyuma itangazo, bamenye yuko barose ku guhishurirwa k'ububasha, kuko hari umuhanuzi yari hagati yabo. Bari bafise umuhanuzi, hariyo umuntu yabarongora. Ntiyari imikorere y'abantu nk'uko bari bamenyereye kugira abantu b'abarongozi, abanyabyubahiro babafatira ingingo. Bari bafise umuntu yahamagawe n'Imana y'abarongora. Mbega umunsi ubabaje wabaye mu gihe ishengero ry'isi yose ryaciye riva munsi y'uburongozi bwa Mpwemu Yera, maze mu gihe c'uburongozi bwa Mpwemu Yera bemeye umusenyeri cyangwa uwundi muntu nk'uwo. Uno munsi ubabaje, Mpwemu Yera ategerezwa kuba urongora ishengero, niwe yarungitswe kugira ngo asoze amajambo y'Umwami Yesu, kugira ngo ishengero rishobore kugira ubuzima nk'uko ryari ribayeho ku ntango, bwa buzima nyene bw'ishengero. Naryo ni itangazo ritangaje. Aravuga ati mbega umunsi ubabaje, igihe by'ukuri a refusé la conduite de cet esprit et s'est retiré de la conduite de cet esprit. Qu'est-ce qui est resté? Ishengero ryagarariza uburongozi bwa Mpwemu Yera rikava munsi yabo. Mbega hasigaye iki? Hasigaye ishusho y'inyuma, hasigaye ikintu c'inyuma, ata buzima buriyo bw'Imana buri muri ryo. Ariko Imana yaduhamagaye ngo dusohoke, ariko dutegerezwa kubwirwa ubutumwa bwiza ku buryo ijambo ry'Imana rituha ubuzima. Ndakoresheje imvugo kuko rimwe na rimwe haravugwa yuko hari benshi bavuze ubutumwa ijambo ataco ryabamariye. Mu Kidagi niyo mvugo, ariko nukubera aho havugwa indome gusa, nta na kimwe kibaho. Ariko iyo ahantu ijambo ry'Imana rihishurwa rikazanwa na Mpwemu Yera, aho niho abantu kubw'ubutumwa bwiza baronka ubuzima bahawe n'ijambo ry'Imana. Mbega muvuga amina kuri ivyo, maze bakinjira mu buzima. Izina ry'Umwami nirishimwe. Imana ibiduhe twebwe twese ku bw'ubuntu bwayo. Hanyuma haravuzwe umurongo, niba Imana isubiye guhamagara, bisobanura yuko iryo sezerano ari rikiri ry'ukuri kw'ishengero. Ni umukuku w'abantu babiri ngaha ahantu runaka muri California, haraheze amayinga makeyi mu masengesho by'ukuri y'ibwina biyegura Imana, maze barisonzesha. Aho rero Mpwemu Yera yaramanutse kuri uwo mugwi wose, maze batangura kuvuga mu zindi ndimi. Aho rero mwene data Branham ariko apfa yisunga umugwi mutoyi w'amasengesho wari gutegurira igikorane Billy Graham. Mu mutima bari bafise yuko Imana yohezagira, maze mu gihe
apportaient leurs requêtes bazana imitwaro imbere y'Imana. Nimwibaze circonstances. Et c'est là que ça s'est passé. ingene ibintu byabaye. Aho niho mpemu yera aciye amanukira kuri bo. Byari bimeze gute? La consécration, Ukwiyegurira, le cœur ouvert umutima wuguruye, ukwizera et le désir profond sincère. ni inyota y'ukuri yuko Imana irindi rimwe ishobora gusubira kuvuga igakora kuri jewe. Cela semble avoir une signification. Ibi bifite icyo bisobanura. J'aimerais encore le relire. Ibyo nagomba gusubira gusoma. Si Dieu nimba Imana igihamagara uno munsi, aho rero rya sezerano riracyari iry'ukuri kubo ahamagaye bose, kuri mwe no kuri abo bose bari kure, nk'uko Imana izobahamagara. Uko niko byanditswe mu byakozwe n'intumwa igice cya 2. Ivyo ni isezerano ry'inkomoko, kandi Imana uno munsi iracyahagaze kw'iryo sezerano, nk'uko igihe hamagara iryo sezerano riracari iry'ukuri, kandi umuntu aracarigiramwo umwimenyerezo. Reka nsubire some ngo hariho imigwi abari muri California bari mu masengesho y'ukuri yo mu byina, biyeguriye Imana, bafashe umwanya w'amasengesho no kwisonzesha. Aho rero mpemu yera yaramanutse kuri uwo mugwi wose, maze baciye batangura kuvuga mu zindi ndimi. Arabandanya. Hano turabona yuko Moab, Abamowabu bari biganye mu buryo bw'umubiri. Sinzi ko twese tubitahuye. Hariho ikintu cyo kugereranya, hariho ibintu bibiri bishyizwe kimwe inyuma y'ikindi. Isirayeli, umuhanuzi w'ukuri, ubutumwa bw'ukuri bw'Imana, ubwoko bw'ukuri bw'Imana. Ku rundi ruhande Abamowabu na Baraki na Baramu n'abari kuri uwo mugwi bose. Aha rero ni ikintu cyo kugereranya. Nimba muri ino minsi hari ibintu byinshi biriko bira munsi y'ijuru bidahuje n'ijambo ry'Imana, bidahuje n'ivyanditswe. Aho rero ntidutegerezwa kwemera yuko dushukwa n'ivyo bintu cyangwa ngo biduhagarike, ariko dutegerezwa kugira imbere y'amaso yacu umugambi w'Imana. Tureke twinjizwe mu mugambi w'Imana, tuvuge tuti Mwami, ivyo abandi bariko barakora ivyo ntibingore, ivyo ntibimpagarika umutima. Turagomba yuko hagati iwacu ube mu buzima bwacu ushobore kwigaragaza, ushobora kwigaragaza. Hano turabona ukugereranya, kandi ivyo navyo ni ibintu by'ukuri mu gihe cyacu. Ariko Imana igihe cyose iracyafise ubwoko, ubwo ubutumwa bw'ubuhanuzi kubw'iki gihe bwashoboye kumvikana burazana. Aho niho asohoza ijambo ryiwe. Itangazo babonye uwo muhanuzi hagati ya Isirayeli yarashoboye guhezagira no kuvuma no kurongora n'ibindi nk'ivyo, ariko hanyuma yaciye agerageza ku bwa politike kubigana. Ariko naho neza nibyo byabaye mu mashengero no mu madini uno munsi. Baragerageje, amadini yaragerageje n'imikorere kwigana rya shengero rya kera, ariko ivyo ni mu bishobora. Abandi bose barashobora kubikora, ariko wowe na jewe ntidushobora kwigana ikintu na kimwe, kuko ntitwagenewe kuba mu bantu bigana. Twe twagenewe kugira umwimenyerezo y'imigisha y'inkomoko y'Imana ijanye n'ijambo ry'intango ry'Imana. Twagenewe kugira umwimenyerezo muri kino gihe. Inyota ibwina igomba kuvuka muri twebwe kugira ngo Imana yihaze. Irabandanya, mpemu yera imisi yose agomba kuguma mu ishengero, afise ubuzima, akorera mu ishengero. Kandi mu mashengero
l'âge et l'église dans l'âge dans lequel no muri runo elle rungano vit, la conduire et confirmer la parole. mpemu yera arongora ishengero agasohoza ijambo ryasezeraniwe kino gihe imana yavuze ijambo guhera ku ntango. hariho ibintu mu ijambo ryavuzwe byerekeye runo runganwe n'ibindi byerekeye urundi runganwe n'ibindi byerekeye urundi runganwe. nuko rero mu runganwe rwose ijambo ryasezeranywe n'imana kubwo urunganwe ryasohoye mu urwo runganwe. murabona uko niko mpemu yera agomba kuba mu ishengero, maze kugira ngo ishengero mu gihe cyaryo rishobore kugira ubuzima bw'isezerano ry'icyo gihe babigiremo ibimenyerezo. birakwiye ko no muri kino gihe uno munsi ibyo biba hano kugira ngo asohoze ubukozi bwo mu minsi ya nyuma, ibimenyetso bye mu minsi ya nyuma no gusukwa kwa mpemu yera mu minsi ya nyuma. birakwiye yuko biba hano, mpemu yabe hano kugira ngo abikore. birakwiye ko mpemu yaba hano kugira ngo abikore. ntimushobora gushikira ivyo iyo mukoze imikorere, ariko imana ifise ingene ikora, niyo iduha mpemu yera. rero mpemu yera twamuhawe kugira ngo amasezerano y'imana ashobore gusohora, maze abone ugusohora kwayo kubw'ishengero. amen. kugira ngo mu ijambo ry'imana kw'ishengero habeho ikiraro cyubakwe. birakwiye yuko wa mpemu yera nyene uwo ijambo ry'imana ryahumetse abe mu ishengero, kugira ngo ubwo bumwe bw'imana bubeho, bube buri ngaho, maze mw'ubwo bumwe bw'imana, kubwo ubwo bumwe bw'imana uwizera ijambo n'ijambo ku mana byose nk'uko ari nk'umuzingi w'imana, byose bibandanye gutembera. mbega umuhanuzi Yesaya yavuze iki? canke imana yavuze iki hamwe na Yesaya? ngo ijambo ego uko niko bimeze ku ijambo rivuye mu kanwa, ntirizongarukako ataco rikoze, ridasohoje ukugomba kwanje, ridasohoje imigambi yanje. jambo ry'imana muri kino gihe ritegerezwa muri kino gihe kuba mu bwoko bw'imana, mu bwoko bw'imana ritange ico cyatumwe gukora, risoze ukugomba kw'imana, risoze umuhamagaro wo gusohoka, ugutandukana, ukwezwa, ukozwa, ribohora abizeye mu bintu byose bidahuye n'ijambo ry'imana. ibyo nibyo ari byo no munsi. ibyo ni intambwe ya mbere, ariko umimenyezo wacu umubatizo wa mpemu yera n'umuriro bitwugurira umuryango mu gusohoza ijambo ry'imana mu buzima bwacu bwite. niba tuvuga ishengero mu buryo rusange, aho rero twoshobora kwinjira mu bwina bw'ibyo bintu, ariko ishengero rigizwe n'abantu, ingingo. kandi Pawulo arandika abwira ivyo abikorino mu gice cya 12 umurongo wa 12 na 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Ça, c'est le Saint-Esprit. twese twabatijwe muri mpemu umwe ngo tugire umubiri umwe. ni mpemu atubatiza mu mubiri wa Kristo. nico gituma il est nécessaire bikwiye
bwose kubatizwa muri mpwemu w'Imana kugira ngo tugire umubiri umwe, atari uko umwe wese afata uburongozi bwiwe, umwe akizera ibi, undi akizera biriya, uwundi akaba afise ibi, uwundi agafata inzira yiwe. Ariko ibyanditswe byera bivuga ngo twese dutegereza gushika ku bumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana no gushikira uruhagararo rw'umuntu akuze muri Kristo. Rero twebwe nk'abantu ibi ni twe bibwirwa, ibi byabibwiwe twebwe, umwe wese muri twebwe kubw'iryo sezerano ry'umubatizo wa mpwemu yera n'umuriro birafise ubushobozi. Turabizi Musa yari afise umwami wamuhaye, wamusize, yari Imana, kandi Balamu nawe nyene yari afise umwami, yari Baraki. Plus une relation politique avec Balak. Kuri Baraki na Balamu yari politiki, ariko Balamu yari umuhanuzi w'Imana, yabaza Baraki, yagenda ibyo akeneye yabaza Baraki. Ariko Mose we yahindukirira Imana. Iryo niryo ryari itandukanye, kandi niko bimeze n'uno munsi. Amen. Aho rero igihe cyose tufise amashimwe, kuko tuzi neza yuko mwene data Branham ntiyari gusa umuhanuzi mu bandi benshi, ariko yari umuhanuzi yarungitswe n'Imana. Uwo ubuhanuzi bwa Bibiliya muri no misi ya nyuma bwagomba gusohora. Yari Imana, yari yiyeguriye Imana, kandi yarategetswe kuzana ijambo ry'Imana mu buryo bufoye, mu buryo burongorotse. Turabishimira Imana ku bw'ibyo. Haranditswe kandi hano ngo nubwo biri uko, babiri bose barabahanuzi, bari bahamagawe n'Imana, babo uko ari babiri bari bahuye n'Imana, uko ari babiri bavugana n'Imana, uko ari babiri bari buzuye mpemu. Ariko ndashitse ku kintu gikomeye, uko abo bagabo babiri bari buzuye mpemu ya nivyo. Bibiliya ivuga yuko Imana yari yahuye na Balamu iravugana nawe. Turabona rero ko umwe wese muri abo babiri yaramuhanuzi. Uko ari babiri bari abantu b'Imana, bakorera imitwe yabo. Mose yakorera Imana, Balamu nawe yakorera Baraki. Rero uno munsi dufise Pentekote, nivyo turibaza ku gusukwa kwa mpwemu yera. Mbega twoshobora dufise kwihangana tugatandukanya ibintu? Imvura igwa ku beza no ku babi, izuba ryakira ku beza no ku babi. Urwafu ruronka imvura imwe nk'iyo urugano ruronka, ariko itandukaniro riri ku cabibwe mu murima. Ibyo twarabishimitseko. Nimba ijambo ry'Imana ryo kwera, ndabasezerana yuko ico umuntu yabivye nico azokwimbura. Mbega muri no misi twoba twarabivye ijambo ry'igiciro ryera ry'Imana ryahishuwe, ico nico twakiriye mu mitima yacu. Aho rero ico nico kizoseruka, nta kindi kizoseruka kiretse icabibwe. Nico gituma nta muntu agomba kugira ubwoba imbere y'umubatizo wa mpwemu n'umuriro, koba ikintu runaka coba ari kibi cozamwo. Ibyo ahubwo ahubwo guhagarika umutima abantu abantu bari mu makosa, kuko nibwo bugunge bw'umugwanizi kuva kera. Abantu bose bari mu makosa ntibigera bibaza n'ikibazo, kuko yarabatwise bakibaza ati mbega ibyo bakiriye ni iby'ukuri, ni iby'inkomoko,
ntibigera bisuzuma ubwabo ariko barishira hejuru bakavuga ngo twese turagiye mu ijuru haleluya. ayo niyo majambo bafise ariko ishengero mu gihe abivuga ko abagomba guhagarara imbere y'Imana barisuzuma ubwabo bakavuga bati mwami usese nanjye mu mutima wanje no gushika mu mafyigo. kandi iyo bisuzuma ugabe kuko umugwanizi ntiyacaza akavuga ati hera nturamera nk'uko wateza kumera harabuze ibi haracabura biriya. mugwanye umugwanizi mumugwanye ntimumuhe akaryo na gatoyi ntimumuhe amahirwe n'amake muhagarare ku isi y'intsinzi y'igorogota uvuga uti mwami ndi uwawe muri kino gihe no mu bihe bidashira amen. ibigeragezo ni byiza ariko ntibifise uburenganzira bwo kutujana mu gukekeranya ngo twihebure ariko dushobore gusohoka turi abatsinze mu bigeragezo kuko turaba kuri Kristo Yesu uzana ukwizera akagutunganya. aho turanezerewe turafise amashimwe. ibyo bigaragaza ukwizera twe dufise. Cette image est parfaite. haranditswe kandi umurongo ngo murabe ngene ino shusho imeze hagati y'icumubiri n'icimpera. Mose nk'umuntu yarungitswe n'Imana wasohoza amategeko y'Imana kandi uwundi yaje kumugwanya. Mose yaje kugwanwa na Balamu. Mbe murashaka kwibaza ivyo? Yego by'ukuri ugukekeranya kwacu niho gutangurira. mbega byo tumare iki kuba dufise umuhanuzi atari no mu bwoko bw'Imana, atari no mu masezerano y'Imana? Imana yari yatanze kera amasezerano yahaye nde? yari yayahaye Isaka. muri wewe niho hazohabwa umugisha amahanga yose. Balamu ntiyari afise n'umugabane mu isezerano na rimwe Imana yari yahaye Aburahamu, Isaka na Yakobo. nta n'umugabane yari afise. mbega byari kumumarira iki ko mwami yari kuba yamubwiye ngo ntugende? turabona yuko yari intagondwa. ariko Musa yarongoye ubwoko bwa Isirayeli aho Imana yamubwira ngo abujane. ubwoko bwarongorwa n'inkingi y'umuriro. Mose yaronka amategeko n'ivyo avuye muri Logos, avuye mu Mana mu nkingi y'umuriro, kandi yari umumarayika w'isezerano, Kristo wasizwe. aho niho Mose yaronka ubutumwa agaca buzanira abana ba Isirayeli mu gihe bari mu nzira baja mu gihugu c'isezerano. ndizera yuko ibi byoba bikwiye nk'amatangazo abiri canke atatu ya mwene data Branham y'igiciro, yoba ari igiciro gusomwa, hanyuma turarondera Imana mu masengesho. mu gihe uno munsi nubwira abantu b'Imana, nimba babwiye bati mugende ku ntebe nkuru, ngo iminsi y'intumwa yararenganye, ngo ibyo bakoze aha n'ibyo umwami Yesu Kristo aduhezagiza. nibabwira ibyo ngo bajyayi n'abantu biterera hejuru, n'abantu ngo ugukiza indwara ntikukibaho. oya, muce muva muri uwo mugwi, kuko ni ijambo ry'Imana rigaragara hagati yacu. baravuga ngo igihe cy'intumwa ntikikibaho, umubatizo wa mpwemu yera ntukibaho, kuvuga mu ndimi ntibihambaye. ariko bakundwa,
bene data ntimutege ugutwi ibyo bintu. uno munsi hariho benshi bameze nka Balamu. rero twebwe nk'abana b'Imana ntitwumviriza ibyo abandi bavuga, ntitunumviriza n'ibyiyumviro by'iwacu byo kwiregura ibyo twogira ngaha mu byiyumviro byacu. oya, ibyo byose tubishiburira ku ruhande, ariko ibyo ni byo dutera ukutizera. turibohora kuri ibyo bintu byose umuntu yo kwiyumvira, ariko tukabohana n'isezerano Imana yaduhaye. nimba hano havuzwe ku byerekeye abibwira ngo igihe cy'intumwa cararenganye, ngo ibitangaza n'ibimenyetso ntibikibaho, ngo kuvuga mu ndimi ntibikibaho. aho rero mwene data Branham aravuga ati muhunge musohoke muve hagati yabo. hanyuma agaca asaba ati wowe mwene data ntiwumvirize ibyo bintu, ntubitege ugutwi. niba turi bene data na bashiki bacu mu mwami by'ukuri, aho rero ntituba tucumviriza ibihari ibyo umugwanizi akoresha kugira ngo atuzigire mu kutizera no mu gukekeranya, ariko dutega ugutwi ijambo ry'Imana mu kwizera, tukabohoka kugira ngo tugire umwimenyerezo w'amasezerano y'Imana. ntihashimwe hashigwe hejuru izina ry'umwami. wowe mwene data ntiwumvize ibyo bintu. uno munsi haracariho benshi bameze nka Balamu. mbega nateza kumviriza Balamu, nkumviriza Balamu agomba kumbwira ibi canke biriya, canke ntegeza kumviriza umwami wanje, umutware wanje watanze isezerano. hano haravuzwe ngo kugira ngo atekanishe umutimanama we. Balamu yakoresheje icitwazo, aravuga ati nimugume guma ngaha, irino joro ndaza kubaza Imana, kumbure ishobora kuba yohindura icumviro cayo. mbega aho twovuga iki? umwami yari yabwiye Balamu, yari yamuhaye ingingo itomoye, ariko yabwiye abari baje ngaho ngo nimugume ngaha iri joro ndaza gusubira kubaza Imana. bakundwa, ntimube nka Balamu. ntidukeneye gusubira kubaza Imana, yamaze kutwishura. inyishu yayo ya mbere ku ntango, ku munsi wa Pentekote, niyo nyishu ya nyuma ku mpera, ni ego canke oya. amen. ntibishobora kuba ukundi. uno munsi ntibyo bitandukanye. Imana ishobora guhindura ukwizera kwacu gushingiye ngaho. igihe carashitse aho ikuzimu n'inkomezi z'umwiza zinyiganga, natwe tukaba dushikamye cyane dushingiye mu ijambo ry'Imana. amen. tugatahura yuko muri runo ruhagararo turi kumwe n'Imana idushigikiye. murambabarira, hano hariho ikosa kumbure nari nzi yuko byakosowe. Imana ntizohindura ivyiyumviro byayo. nimba ku munsi wa Pentekote Imana yaduhaye isezerano ry'umubatizo wa mpwemu yera, aho rero itegerezwa kurisohoza. ivyo nivyo yakoze mu gihe cose ca Bibiliya, kandi izobandanya kubikora mu gihe cose ico abizera baza kuri we bafise kwa rufatiro nyene rwo ku ntango. nimwizera mukihana mukemera kubatizwa mu izina ry'umwami Yesu Kristo kubw'imbabazi z'ibyaha byanyu, mukizera Imana, Imana irategerezwa gusohoza iryo tegeko. n'umuganga azorisohoza niba muciye mu kwihana
Et cela aussi est valable pour ivyo navyo biracafise agaciro muri no minsi twe tubayemo. Exactement. Neza neza. Dieu Imana ne change pas ses pensées sur sa parole. ntihindura ivyiyumviro vyayo ku ijambo ryayo. Nimba Imana ku munsi wa Pentekote A donné yatanze promesse du baptême isezerano ry'umubatizo wa mpwemu yera, yari yarabitanze, birakwiye yuko irisohoza. combien de temps? Mbega ni kangahe? Gushika ku mpera, Jusqu'à la fin. gushika ku mpera, Jusqu'à que le dernier gushikaho uwa nyuma entre ategezwa kwinjira mu bwami bw'Imana, le dernier. gushikaho uwa nyuma Le royaume de Dieu. avukira mu bwami bw'Imana, agashirwako ikimenyetso na mpwemu yera. Hano haravuzwe kandi Ça, il a fait ngo pendant ivyo yarabikoze temps mu gihe biblique. cose ca Bibiliya, Et il kandi fera Imana izobandanya kubikora mu gihe cose. quand est-ce que c'est le temps biblique? Mbega ni ryari igihe ca Bibiliya? Quand est-ce le temps favorable? Ni igihe Quand igihe est-ce le jour du salut? co kwemererwamwo umunsi w'agakiza. Uno munsi Voici ngo heraba ni umunsi w'agakiza, ni igihe c'ubuntu, ni umunsi w'ubuntu, le temps ni igihe c'ubuntu mw'isezerano rishasha, là dans lequel nous vivons kandi nico tukirimwo gushika n'uno munsi. Ivy'Imana ikoze en tous ibikora muri abo bose co kimwe, jusqu'au dernier. guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma nko ku ntango. Twebwe nk'abavyeyi bo mu buryo bw'umubiri, kumbure Inconsciemment, nous ne voulons sûrement pas tubizi canke tutabizi, traiter nos enfants de manière différente. abana bacu turabashobora kubafata mu buryo butandukanye, ariko Imana yoyo guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma mu bahungu biwe n'abakobwa biwe De la même manière, bose bafata co kimwe, imbabazi zimwe, ubuntu bumwe, le salut, agakiza, la vie éternelle, ubugingo budashira, le même baptême, umubatizo umwe mu mpwemu no mu muriro, de la même byose co kimwe guhera ku wa mbere gushika ku wa nyuma nk'uko byari biri ku ntango, ni co kimwe. Ndafise amashimwe ku bw'ivyo. Rero Nous avons en raison de la parole de Dieu kubwo ijambo ry'Imana une espérance, dufise umwimenyerezo ufise ikiwusobanura, une promesse dufise amasezerano mu kanwa k'umwami Imana ubwiye ko azosohora iryo sezerano kuko niwe yaritanze. Hano haravuzwe, Alors Dieu est obligé aho rero Imana itegerejwe qu'accomplir gusohoza iryo sezerano, si azobisohoza. vous passez par toutes les étapes. La repentance, Nimwaca mu kwihana, croire au pardon des péchés, vous laissez baptiser au nom de mukemera Dieu, kubatizwa, le Seigneur fera le reste. Il a dit, umwami vous sauvez, azokora ibisigaye, il vous accordera cette niwe azobaha mpwemu yera, ce don. azobaha iyo mpano. Il n'y a-t-il pas de pommade en Gilead? Y a-t-il pas Mbega nta muti uriyo i Galadi? Ego nico n'ikibazo posé? Alors pourquoi kibajijwe ngo none kubera iki umukobwa w'ubwoko bwanje akigwaye? Turafise Bibiliya, turafise umuganga, ariko ne reste pas fidèle à l'ordonnance de l'écriture? ariko Elle dit, les hari baptêmes sont passés. ikitaroranye. Abantu baravuga ngo ibihe bya Bibiliya byararenganye, ngo ibyo bintu byose ntibikibaho. Ils disent que ça n'a aucun sens. Bavuga ngo ntaco bimaze. Oya, Bibiliya ni ukuri. Imana nta kimwe yasubiye ko mu byo yavuze, ntaco irakuraho. Bibiliya ni ukuri, ni yera. Turizera Que yuko cela ne joue aucun rôle. ivyo ataco byaba bimaze by'ukuri. C'est-à-dire que j'aurais dû mettre mes... Kumbure nagomba kwambara amaro kugira ngo mbone neza. Ego, Bibiliya ni ukuri. Imana ntaco ikura mu byo yanditse, mu byo yavuze. Ils essayent Baragerageza d'une autre manière en kubikora mu bundi buryo, bakavuga ngo twizera ibi, n'a pas d'importance ce que vous croyez. ntaco bitwaye ico mwizera cose, ariko ico Imana yavuze nico twizera, nico c'agaciro. Yavuze ngo zosuka mpwemu wanje kuba ari n'umubiri bose, kandi Pour les derniers jours. yabisezeraniye iminsi ya nyuma. Croyez-vous de tout votre cœur? Muravyizeye n'umutima wanyu wose ubutumwa bw'Imana muri kino gihe? Aho rero nimwizere ibyo mpejeje gusoma. Et il n'y a pas un autre chemin pour s'en Nta yindi nzira umuntu agomba gucamwo. Aussi vrai que Dieu nous a... Neza nk'uko Imana yaduhishura ijambo ryayo, nk'uko maze kubivuga ejo,
yabikoze muri iyo ntumbero kugira ngo mpemu w'Imana asesekare kuri twebwe. Ayo n'amajambo y'Imana ayabibwe muri twebwe kugira ngo ku bwa mpemu w'Imana ashobore kugaragaza ubuzima buri mu ijambo. Ijambo arigira igifatika muri twebwe. Nari nifuza kubivuga kandi atari mu buryo bw'intambira kiza canke ariko tunezererwe agakiza n'ubuntu, tunezererwe ivy'Imana yakoze ku bwacu. Ni mu gihe gusa ushoboye kunezerwa ugashimira umwami n'umutima wawe wose kubwo ivyo yagukoreye, aho rero ntihashobora gusuka mpemu nk'uruzi muri twebwe. Si igihe turiko turihata, oya, ni gusa niryo kosa dukuze gukora. Oya, ni ukwiyegurira umwami gusa, ukizera, ugashima mu bugina bw'umutima, ukavuga uti wowe mwami ndagushimira ko wancunguye, ko wampamagaye mu izina ryanje, y'ukungene ndi uwawe, ndagushimiye ku bwa Golgota, ndagushimiye ku bw'imbabazi z'amakosa yanje, ndagushimiye yuko wanyemeye. Faites une telle réaction comme une chaîne. Nimukora ikintu nk'icyo cy'amashimwe mubigaragaze, mushimire umwami, maze buno nyene muzobona yuko muri ko murasi ari mpemu aca gufata maze akakurongora. Aho abantu by'ukuri barondera kubona Imana, atari abantu bicuza boroga. Oya, mpemu amaze gusesekara, amaze kuza. Umuti uriho igarade, umuganga ari ngaho kugira ngo umwe wese ashobore kuronka ico Imana yasezeranye mbere kiri imbere yacu. Ndabisubiyemo kandi atakwihata, atakudadarara, oya, ahubwo tumeze neza mu gushima, mu guhimbaza, mu gusenga, mu gushira hejuru ivy'Imana yakoze mu bugingo bwanje. Himbaza Uhoraho, maze buno nyene mpemu yera acaza kuri twebwe. Ntabakiri twebwe dusenga, niwe acatangura kuvuga, avugisha umunwa wacu akishura. Ndagomba gusoma kandi Bibiliya ivuga ngo Yesu Kristo ni wa wundi ejo uno munsi, ni wa wundi ibihe bidashira. Ibyo nibisobanura yuko ni wa wundi nyene uko yararejo uko ari no munsi by'ukuri. Yesu Kristo yavuga ngo muri Yohana 14:12 ngo abanyizera bazokora bya bikorwa nyene ibyo nakoze. Mbega ibyo ni by'ukuri. Muri Mariko 16 yarasezeranye ngo ngibe ibimenyetso bizoherekeza abazoba bizeye. Muvuga ngo byabaye abintumwe gusa, oya, yavuze ati nimugende mu isi yose muvuge ubutumwa bwiza, mubwire abaremwe bose mu izina ryanje. Bazohinda abadayimoni, bazovuga indimisha, bazofata inzoka, nibavuga n'ibintu byica ntaco bizobagira, bazorambika ibiganza ku abagwayi bazokira. Amen. Ivyo ni ingero y'abizera. Muramaze kubona ivyo. Iyi ni ingero ya Bibiliya, ni ikimenyetso ca Bibiliya c'Imana, kiracafise ububasha n'umunsi. Nimba twarizeye vy'ukuri, tukaba twarizeye, tukaba twarambitswe ububasha bwo mw'ijuru, aho rero umwami yazutse ashobore, umucunguzi wawe n'umucunguzi wanje ashobore kubwo abacunguwe ashinga intayi kuzuka kwiwe nk'uwazutse. Amen. Mbega ninde afise ku isi uwo yoshobora yo kwigaragaza ndezeye kuzuka kwiwe? Ni muri inde ububasha bwo kuzuka bwashobora kugaragarira? Ni muri abo bonyene, abo abazukanye nawe. Haleluya. Turizera n'umutima wacu wose yuko
twabambanywe nawe twarapfuye twapfanywe nawe twahambanywe nawe hamwe nawe twarazutse kugira ngo tugende mu bugingo bushasha. Ndagomba kusubira kubisubiramwo. Umwami yazutse, icyo ashobora gukora ni ukugaragaza ububasha bwe bwo kuzuka mu bizera, mu bazukanywe nawe, kugira ngo bagende bafite ubugingo bushasha. Ibyo turabyizeye, turizeye yuko Imana yatugiriye ubuntu kandi yuko duhaye ubugingo bushasha. Mbega uno munsi twari kuba turi heri? Twari kuba twicaye hano? Oya, twari kuba turi ahandi hantu mu isi, ariko umwami yadusohoye adukura mu isi, yashize ibirenge byacu mu nzira yaga, yarahindukiye atugirira ubuntu, atugirira imbabazi, ariko ararondera abantu abo ashobora kugaragariramo. Umuremyi yaragaragaye mu byaremwe byose, arigaragaza umuremyi, ariko umucunguzi mu bacunguwe bose aragaragara. Umuremyi mu byaremwe, ariko umucunguzi mu bacunguwe. Natwe turi muri ba bandi yigaragazamo, kugira ngo tubandanye gushimagiza ubwiza bwiwe. Turagomba kuba muri uwo mugwi, ubwiza bw'umuntu bwiwe. Bakundwa, ni ryari? Ni igihe amasezerano yose ari mu ishengero, ku bwacu arashobora kuyasohoza. Mbega aho rero niho asohozwa, akagira ikimazi, natwe tukagira umugisha. N'ivyo twarahezagiwe. Nimba Imana ishobora gusohoza amasezerano, aho rero tuba turi abahezagiwe, kuko amasezerano y'Imana yose nivyo, muri yo ni umugisha. Amen. Turagerageza kuzana, turagomba gupima ishengero, kuko turibaza nk'uko ari ishengero ijambo ry'Imana. Ntidushobora kuzana amategeko y'amadini, dutegerezwa kuzana amategeko y'Imana. Mbega uno munsi twaba turi atakintu by'ukuri, tukaba tugomba kuzana ingero y'Imana, itegeko ry'Imana, ingero y'ishengero rya mbere, ingero y'igihe c'intumwa. Turizera yuko impera neza neza izosa n'intango. Turazi ko Yesu Kristo ni Alfa ni Omega, niwe wa mbere kandi niwe w'iherezo. Mbega turiteguye ngo dushireho ayo mategeko tuyagendere? Nimba ari ego, Imana izoturongora mu kwihana, tuzogenda tuvuga tuti, Mwami by'ukuri birahambabaza, gushika uno munsi ntacu uraronka naje ico ufitiye uburenganzira, maze ntiturakorera ubwiza bwawe nk'uko wabiteguye. Ariko ubu turaje twese hamwe mu nyonga hawe hera, uraza kubikora. Ndagira ndagize ngeranya ibyo n'uno munsi. Murazi ishengero rifise intambwe zitatu, Luther, Wesley n'abapantekotiste. Ni intambwe zitatu. Imana yabahaye ubutumwa bwo gutsindanishirizwa, Luther arabufata, hanyuma haba ukwezwa na Wesley, hanyuma haza umubatizo wa mpwemu yera hamwe n'abapantekotiste. Ariko ndababwira yuko hariho ishengero, mw'iryo shengero nta ndyarya zirimwo. Iryo ni ryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo, ryabatijwe na mpwemu yera. Aha si kwemezwa cyangwa ngo twemere tugiremwo umugabane. Oya, mw'ishengero umurazano wayo na mpwemu yera. Mbega si ibintu byiza cyane? Yego, hariho ishengero mu Baheburayo, havugwa ishengero ry'abana b'imfura, abanditswe mu ijuru, abana b'imfura. Hariho ishengero, mw'iryo shengero nta njyajya zibamwo, nta batizera babamwo,
nta banyabyaha babamwo, n'ishengero ryatsindanishirizwe, ryogejwe, ryejejwe mu nyonga h'Imana niho rihagaze, ryarogejwe mu maraso y'umwagazi, ryakuwe ku bucafu n'amazi y'ijambo ry'Imana, ryashizwe ko ikimenyetso na mpwemu yera. Mbega wowe uri nanje noba ndi mw'iryo shengero, mbega umurongo mwiza cyane. Hariho ishengero, mw'iryo shengero nta njyajya zirimwo, rigomba kuba ari ishengero ryiza cyane, ubugingo n'umutima. Umwe wese akunda uwundi, uwundi atahura uwundi, uwundi arirana n'uwundi, uwundi anezeranwa n'uwundi, bose bakwega ku mugozi umwe, ariko ku mpera imwe y'umugozi. Ego umurongo urahambaye cyane. Ndababwira yuko hariho ishengero, mw'iryo shengero nta njyajya zibamwo. Urashobora kuzeza ikintu umuntu maze ntakigoreke, ariko ntabivuge mu buryo butandukanye cyangwa ngo abihe uwundi muntu atagushiramo amakosa. Harahezagiwe uwo ibyaha byiwe bihariwe, umuntu atabugunge buriwe mu mutima wiwe, umuntu yagiriwe ubuntu, uwahindutse, wavutse ubwa kabiri, warose ubuzima bw'Imana ubwayo, akabutwara muri we, agashirwaho ikimenyetso na mpwemu yera. Tuguma turi abantu, ariko atabujyajya, atabinyoma, atabugunge. Ibyo bintu byose bizana ingorane n'inzankano. Niko mwene data Branham avuga hano, arongowe na mpwemu yera. Aravuga ati ndabibabwira, ibyo dutegerezwa kumva iryo jwi avugana kuri bande magnetike, ingene abivugana n'ubushizi bw'amanga bw'itegeko. Avuga ati ndababwira yuko hariho ishengero ritarimo indyarya. Iryo ni ryo shengero ry'umwami Yesu Kristo. Bakundwa bene data, bashiki banje, nagomba kuba muri iryo shengero. Amen. By'ukuri gatsindanishirizwa, nkozwa, nkezwa mu mazi y'ijambo, nkarongorwa mu mubiri w'umwami utagira icaha, umubiri atacogayo utagira ko umugayo w'agahore muri Kristo, wamaze kwambikwa izera, maze ku kiyaga kibonerana. Twese turagomba kuba muri uwo mukuku. Ese mpwemu w'Imana uno munsi mu buryo bw'urukundo rwuzuye yoshobora kumanuka hagati yacu, muri twebwe twese, agasohoza, agakora, akazana ibyo bintu, akabirema muri twebwe, akakuza iyo nyota mu buryo yogomba kuyihaza, kuko ntacyo twokora atari ukusaba umwami ngo abikore, maze nawe nta kindi yokora no guhaza iyo nyota twaba dufise, akishura. Ishengero iryo ata bintu nk'ibyo biriyo, iryujujwe, ryabatijwe na mpwemu n'umuriro. Hano nta muntu twinginga ngo ajemwo, ariko tubyagwa na mpwemu yera, tuzanwa no kubyagwa ubwa kabiri mu ishengero. Ndibaza ko Imana yabikoze hamwe natwe. Murabona, singomba kunegura, ndabakunda. Urukundo rw'ukuri rurakosora. Turabuze Kristo mu ishengero, turabuze kubona. Ibyo tubuze mu Pentecote ni ukubona Kristo. Bakundwa, bafashe bya bikorane byabo bya kera byamara amasaha n'amasaha mu ijoro n'ibindi n'ibindi. Hano turabwirwa ngo hari ikintu kitameze neza, hari ikintu kitameze neza. Kristo ntakiri kumwe natwe nk'uko yategetswe kuba kumwe natwe. Turafise inyota kubw'ibyo bintu. Turabuze ubushobozi twategerezwa kuronka
mekanisme ikomeye yagomba kwihuta, maze ibimenyetso n'ibitangaza byagomba kubaho. Iyi nzu yagomba kuzura ububasha mu buryo umunyabyaha atoshobora kwinjirayo maze ngo ntakugwe ko ntarongogwe, maze ngo yemezwe ibyaha byiwe na mpwemu yera nk'uko byakogwa kwa Ananiya na Safira. Ishengero nk'iryo, iryo shengero niryo mwene data Branham yagomba yerekana, iryo muri Bibiliya, iryo umwami yakira ibyo afitiye uburenganzira. Mu burenganzira bwiwe bwose dushobora kwibaza ikibazo, mbega bigomba kumera gute hamwe n'Imana? Ibintu byose birashoboka. Mpwemu yera azoza kuri twebwe, ububasha bwo mu ijuru buzodutwikira igitutu. Amen. Aho rero mu mbuto itabura y'ijambo ry'Imana, ikintu gusa c'Imana nico kizovayo. Ubu rero nagomba kubabaza ikibazo, mbega ibi ntiyari amatangazo y'igiciro akomeye? Mbega ni by'ukuri ntiyakoze ku ntumbero twakoraniye hano? Mbega si bwina hamwe n'umubatizo wa mpwemu no mu muriro no kwambikwa ububasha bwo mu ijuru. Umwami afise ibyiyumviro by'amahoro hamwe natwe, atugombera ineza, arazi aho dushobora gushika n'inkomezi zacu zose. Ariko si ibyo gusa indirimbo ivuga, Imana yacu irakomeye cyane, irazi ko atacu twokora n'inkomezi zacu naho twoshika ariho hose. Ariko kuko indirimbo yabivuze, nimba mugomba kumenya izina ryiwe ni Yesu Kristo. Inzinzi iwe niyo nsinzi yacu, inkomezi ziwe nizo nkomezi zacu. Turashima ko agendera imbere yacu, we nk'imfura, umwana w'Imana, ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana bose, abavutse abana b'imfura, abo bose babyawe na mpwemu n'ijambo muri ino minsi ya nyuma. Ndizera ko nk'uko byari ku ntango, ku mpera, Imana izokora ibintu bihambaye byiza cyane by'ubwiza. Turamaze kubyumva. Hazobaho ishengero, mu iryo shengero nta ndyarya zizoba zirimo, nta masura abiri n'indimi zibiri, oya, azoba ari amaso abiri n'ibirenge bibiri, nk'uko bigomba kumera, nk'uko bigomba kumera. Ariko amatwi abiri ntakora ibintu bibi nk'uko yo afise indimi zibiri. Ariko ntimushavure, nimba muzi ingene Imana igomba ineza yacu, yifise ubwiza, ndabyumva, ndumva urukundo rw'Imana muri ano matangazo. Byari byamaze kunyengetera mwene data Branham. Ntiyari afise inkoni mu biganza, ntiyafata ibikorane byo kunegura, oya, yereka ishengero inzira y'umwami kugira ngo dushikire ukuba gahore. Naho nyene niho honyene, nimba ubushobozi bw'Imana bushoboye kugaragara muri twebwe, niho tuzoshika kuba agahore. Ibyo bizoba muri twebwe, nihashimwe, hashigwe hejuru umwami wacu wamaze gukora ibihambaye gushika ubu muri twebwe, kandi azobandanya gukora ibihambaye. Ibintu byiza by'igiciro biracaza, kandi Imana ubwiwe yamaze kwiziganiriza impera nk'uko yabikoze ku ntango. Igihe kirarenze, Imana ibigombye, ku muhingamo turaza gusoma ibyanditswe byera. Yego, imirongo ya Bibiliya murabona, umuntu ashobora kwigenera gukora iki, maze mpwemu yera akarongora mu buryo butandukanye. Ariko jewe numva mpaze mu buryo bw'impwemu, kandi ndumva ndaruhutse kuko umwami yavuganye natwe muri kino gitondo. Nimubone yuko ari bihambaye
ku bushobozi bw'Imana met en marche bushobora le mécanisme de l'Église. kuza gutembereza ishengero. Nous voulons par le Saint-Esprit turagomba ko ku bwa mpemu yera dans un seul corps, tubatizwa mu mubiri un seul esprit, umwe, pour former un seul corps. muri mpemu umwe ngo tugire umubiri umwe. ntihagire umuntu yovuga ngo Pourquoi est-ce que tu veux m'utiliser? mbega Imana igomba kunkoresha iki. mukuru wa mwene data mushiki wanje, ntuhagarike umutima kandi ntukore umugambi. Soyez seulement en souci we ni witwararike gusa kubatizwa de n'Imana manière que mu le corps du buryo Seigneur umubiri w'umwami soit un organisme vivant, uba umubiri muzima, pas un corps mort. atari umubiri wapfuye Il doit être porté ugomba gutwarwa, un corps vivant ariko umubiri par muzima lequel nous sommes tous portés uwo twese dutwagwamwo. ntihashimwe hashigwe hejuru izina avec des ry'umwami. pieds en bonne santé dès une fois. umubiri ufise amaguru ameze neza n'amaso yo kwizera akomeye, ingingo zose zimeze neza. nagomba kubabaza, mbega hariyo umuti igarade? ego, none ni kubera ko umukobwa w'i Siyoni, umukobwa wo adakira? oya, umuganga ari ngaho, ariko umuti umuganga yanditse uwo mukobwa ntiyawufashe. bene data, twagomba uno munsi kunywa uwo muti, ububasha bwa mpemu yera, ububasha bw'Imana tubwakire mu mitima yacu yose. dushimire Imana ku bw'ivyo. iragomba ko tumererwa neza, ifise ivyiyumviro by'amahoro n'umutima wayo wose. natwe twiyegure, twiyugurure, tuvuge tuti mwami, ntitwaje kuno munsi wa Pentekote nk'uko bivugwa ku kirangamisi, ariko twaje kugira ngo tugire umwimenyerezo wa Pentekote hamwe nawe. mwami, wewe wamenye amaraso yawe ku bwacu, uduhe ubuzima bwawe na mpemu wawe, utubatize muri mpemu no mu muriro. ntihashimwe hashigwe hejuru izina ry'umwami. amen. amen. turahaguruka kubw'amasengesho. Haleluya. hashimwe Imana. ntihashimwe Imana. twese turagomba gusenga, dusenge twese. haleluya. twese hamwe nk'umunwa umwe, nk'umutima umwe, nk'ubugingo bumwe. haleluya. hashimwe Imana, Mana yizigiwe, mwami Imana, ugusengwa ivyubahiro bizanirwa izina ryawe ryera. umukuku wacunguwe n'amaraso ari hano, twakoranye mu nyonga hawe. turagushimiye ku bwa Golgota, ku bw'imibabaro yawe n'urupfu rwawe. turagushimiye ku bw'imbabazi, ku bw'ubuntu, ku bw'agakiza. waraduhamagaye. haleluya. natwe turi abawe, waraducunguye. haleluya. wavuganye natwe kandi waduhishuriye ijambo ryawe no kugomba kwawe. haleluya. hashimwe Imana, ibyahero bizanirwa izina ryawe. mwami, ugendere ubwoko bwawe mu buryo bw'inkomezi no gusuka mpemu wawe kwawe. mwami, turagushimiye ushoboye kuzana ikirere cy'urukundo n'amashimwe no guhimbaza no kugusenga. haleluya. haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe. ibyaha bibi ibyawe, wowe mwagazi w'Imana, mwizigirwa, mucunguzi w'igiciro. wadukoze ko mu rukundo rwawe uduha umunezero. ibyubahiro n'ibikuzanirwe no gusengwa, ubatize muri mpemu no mu muriro. uratuzi mwami, uratubona. turakeneye wewe, turakeneye ubushobozi bwawe. haleluya. ubwiza n'ibyubahiro no gusengwa. haleluya. haleluya. ibyubahiro, ubwiza no gusengwa nibibi by'umwami.
ubwiza haleluya haleluya ubwiza bw'Imana mwami uze na mwemu wawe nk'uko waje n'ijambo ryawe kuri twebwe maze hamwe na mwemu wawe uze kuri twebwe uhe ubuzima ijambo ryawe haleluya urihe ubuzima ku bwa mwemu wawe gusengwa kukuzanirwe haleluya haleluya Oh Dieu. Oh Mana. Oh Dieu. Oh Mana. Haleluya. Honneur et gloire. Cyubahiro n'ubwiza bibe iby'izina ryawe ryera. Oh Dieu. Oh Mana. Père céleste. Data wo mu ijuru. De tout mon cœur. N'umutima wanje wose ndagushimiye. De ce que. Yuko. Tu t'es reposé sur cette assemblée. Waje kuri no koraniro waje hagati yacu mwami nous avons écouté ta parole. Twumvise ijambo ryawe turaryizera n'umutima wacu wose Sauveur mucunguzi car nous une source jaillit muri twebwe isoko ridudubize jusqu'à la vie éternelle gushika mu bugingo budashira ndagushimiye de ce que yuko tu nous as vu dans ta grâce waturabiye mu buntu bwawe ku bw'ubuntu bwawe turagomba ko wakira ibyo ufitiye uburenganzira ntituri hanze ntituri abantu by'ukuri bagomba kuronka umugisha gusa ariko turi abantu bafise umwimenyerezo ufise igituma kandi ukwizera twahawe kubw'ijambo ryawe turi ubwoko bwawe turabaragwa b'Imana turabaraganwa na Kristo turagushimiye ko wabirongoye gutyo haleluya muri ino minsi dushobore mu buryo bw'itoto turonke ijambo rihishuwe rivuye ku ntebe y'Imana oh Mana mu buryo budasanzwe muri buno butumwa bwiza bwavuzweho kubw'umuhanuzi wawe umukozi wawe umuhanuzi ikintu cyose cy'ubukekeranywa no kutizera ugikubure ugishire ku ruhande ukundi gusha twugurure amaso kuzoba uri kumwe n'abanyuma nk'uko wari kumwe n'abambere maze ko ku mpera uzokora ibyo wakoze ku ntango wewe Mana ibyubahiro n'ugusengwa n'ubwiza byawe ndagusabye twese dufate nka nkama ibi bintu udufashe muri ibyo utugirire ubuntu bwawe kandi uduhe inzara ikomeye izohaza iyo uzohaza mu mwuzuzo w'ubuntu bwawe uno munsi turagomba kuvoma ubuntu ku bundi imigisha ku yindi migisha mu mwuzuzo wa mwemu wawe yera oh wewe Mana amashimwe n'ibyubahiro n'ubwiza no gusengwa mu bihe bidashira haleluya 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 oh c'est Jésus oh ni Yesu oh ni Yesu c'est Jésus ni Yesu seul Yesu wenyene j'ai touché nakoze le bord ku busunwe de son vêtement bw'impuzu yiwe et son sang maze amaraso yiwe purifié yanyogeje